Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. Ni umwanya w'amakuru mu Kirundi. Turi ku munsi wa mbere igenekerezo rya 30 Rusama umwaka wa 2022 mwakoze kwitaba isango ry'amakuru ya Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu duhere ku ngingo nkuru ashimikiyeko. Abasirikare b'u Burundi bari kurwana ku butaka bwa Kongo ngo ntibavogereye ico gihugu bahawe uruhusha n'ugitwara ishirahamwe ICG rikabona ariko ko umukuru w'igihugu Tshisekedi ashobora kuba yikwegeye ingorane. Imbere y'amasaha make kugira ikibazo gihabwa abanyeshuri bahejeje uw'icenda gikogwe mu ikambi ya Nduta nta kimenyetso na kimwe ko nabo bazogikora nk'uko bari babisezeraniwe, abavyeyi n'abarezi bakaba batanguye gutakaza icizere. Mu makuru y'impunzi turababwira kandi n'ubuzima bugoye abarundi barenga 200 bariko basaba ubuhungiro barimwo aho begeranijwe mu ikambi ya Nakivale. Ines Gakiza ni Jengira ndabashikiriza no makuru mwiriwe canke mwaramutse mukanya idonidi. Nongeye kubaramutsa duhere mu gisata c'umutekano. Umukuru w'igihugu ca Republika y'Intwaro Rusangi ya Kongo ngo ashobora kuba yarikwegeye akarambaraye mu gutumira ibisirikare by'ibihugu bibanyi harimwo n'u Burundi kugwanya imigwi yafashe ibigwanisho iri ku butaka bw'igihugu ciwe. Ivyo bishikirizwa n'ishirahamwe International Crisis Group mu cegeranyo caryo co kuri uwa 25 Rusama. ICG rihanura umukuru w'igihugu Felix Tshisekedi gushiraho umugambi rusangi w'ibiganiro hamwe n'iyo migwi igwana. Josiane Muzaneza. Ingingo yafashwe n'umukuru w'igihugu Felix Tshisekedi yo kurekurira ku mugaragaro ko ingabo za Uganda zinjira kugwanira mu gihugu ciwe muri Munyonyo umwaka uheze, hamwe niyo kurekurira mu mpisho inyuma y'ukwezi ingabo z'u Burundi kuja guhangana n'umugugwana Red Tabara zishobora gukwega intambamye zitari nke kuri ico gihugu gisanzwe kibangamiwe n'indyane hagati y'ibihugu bigize akarere. Ivyo ni bimwe mu vyashikirijwe n'ishirahamwe International Crisis Group mu cegeranyo caryo cyo kuwa 25 Rusama uyu mwaka, aho iryo shirahamwe ribona ko umukuru w'ico gihugu ca Kongo asa n'uwatumiye ibisirikare by'ibihugu bibanyi kuja kugwanira mu gihugu arongoye. International Crisis Group ivuga ko ukwinjira kw'abasirikare b'u Burundi muri Kongo kuba kwafunditswe biciye mu masezerano ajanye n'ivya gisirikare Tshisekedi na Ndayishimiye boba bagiraniye mu mwiherero muri Mukakaro 2021. Muri ico cegeranyo nyene International Crisis Group imenyesha yuko abanyagihugu bo mu karere ka Uvira mu ntara ya Kivu y'ubumanuko bashikirije ko hari ingabo zaba amajana ane z'abarundi hamwe n'imbonera kure zo bazarinjiye muri ico gihugu mu mpera z'ukwezi kwa Kigarama. International Crisis Group ivuga kandi ko bitewe no kwifadikanya hagati y'imigwi igwana y'abarundi n'iyo muri ico gihugu ca Kongo, igisirikare c'u Burundi coba kimaze kuhaburira abasirikare benshi cane. Yamara rero nkuko iryo shirahamwe ribandanya ribivuga, u Burundi bwagumye buhakana ko hari ingabo zabwo ziriko ziragwanira muri Republika y'Intwaro Rusangi ya Kongo, ico gihugu naco ngo gihitamo kuruca kirarumira kubijanye n'ico kibazo. Muri ico cegeranyo kandi ishirahamwe International Crisis Group rivuga ko litashimishijwe kandi ryongera ritangazwa nuko inama iheruka kubera Nairobi mu kwezi kwa Ndamukiza yahaye agaciro cyane ibiganiro hagati y'imigurwana y'abakongomani kurusha iy'abanyamahanga. Iryo shirahamwe rikavuga ko haciye hatanguzwa ibiganiro bidafashe kandi byagihutihuti hamwe n'abarongoye imigwi igwana igera kuri 18, ibiganiro bititabiriwe n'imigwi ikomakomeye y'abakongomani hamwe n'iy'abanyamahanga nka ADF, Red Tabara hamwe na FDLR nk'uko International Crisis Group ribinegura. International Crisis Group ribona ko rero igihugu ca Kenya categerezwa guhimiriza umukuru w'igihugu Tshisekedi agatunganya umugambi rusangi abifashijwe n'ishirahamwe ONU ushobora gutuma utwo twigoro twari twatangujwe duhindura intumbero. Kubw'iryo shirahamwe ryigenga, abakuru b'ibihugu Felix Tshisekedi hamwe na Uhuru Kenyatta bategerezwa kuhagabira mu kudashira uburyo bw'umurengera mu bikorwa byo gushigikira ico gisirikare giheruka kwemezwa i Nairobi n'abarongoye ibihugu byo mu karere. Abashakashatsi ba International Crisis Group bakabona ko ico gisirikare coba ari nk'akaryo keza gashobora gutuma ibihugu bibanyi vya Kongo kurungika abasirikare kimwe cyose ukwaco, ibishobora gutuma ivyo bisirikare bikebana. Kukaba nk'uko International Crisis Group risozera ribivuga, mu gihe ivyo bihugu nka byose vyitezwe kurungika ingabo zavyo muri ico gikorwa bisanzwe bifise izindi ngabo aho muri Republika y'Intwaro Rusangi ya Kongo, kongereza izo ngabo ngo nta mishamirano vyogabanya,
ahubwo byokongereza umutekano muke. Ico cegeranyo c'ishirahamwe International Crisis Group kikaba gisohotse mu gihe Felix Tshisekedi yaraheruka kugira urugendo mu Burundi, aho we na mugenzi we Evariste Ndayishimiye bavuze ko banama rimwe na cane ku bijanye n'ibibazo by'umutekano nk'uko babishikirije mu itangazo ryabo ryo kuwa 2023 Rusamu uyu mwaka mu gusozera urwo rugendo. Dusubire mu gihugu hagati tubandanye n'ibijanye n'umutekano. Umuntu umwe ni w'uruganda rwa RPA gwashoboye kumenya ko yishwe mu ndwi iheze. Itangishaka Theogene yiciwe mu ntara ya Cibitoke, ari naho yarasanzwe akorera akazi ko kunguruza abantu kw'ipikipiki. Yagandaguriwe ku mutumba Kibati zone Masango muri komine Bukinanyana ku munsi wa kabiri uheze. Abamwishe bagiye banatwaye ipikipiki yiwe. Abantu babiri bakekwa ko bishe Itangishaka Theogene bahavuye bafatirwa muri zone Kamenge mu gisagara ca Bujumbura bukeye bwaho. Muri abo babiri bafashwe harimwo umusirikare yitwa Ndiho Kubwayo Jean-Marie. Mu bijanye n'agateka kazina muntu naho na kambaro k'ibara ahimbonera kure zubahuka gukubita umukecuru w'imyaka 60, abategetsi mu nzego zitandukanye bakirabira hirya. Bivugwa n'umunyamabanga nshingwa bikorwa mu ihuriro ry'amashirahamwe adahanira ivyicaro vya politique force. Ni nyuma yaho ku munsi wa gatanu heze imbonera kure zo ku mutumba Kinama komine Gisuru intara ya Ruyigi zisinzikarije ubuzima uwo muvyeyi, ubu akaba ari ntere. Nkurunziza Ernest avuga ko bibabaje kubona impigi zihabwa imbonera kure zituma batakigira n'akantu k'ubuntu. Kurikira Ernest Nkurunziza, umunyamabanga nshingwa bikorwa muri force. Mu mico n'akaranga bifatanye n'amategeko y'igihugu, abarundi barafise ico batinya n'ico bubaha. Hariho umukuru n'umuto. Umwana arubaha abamuruta, atabikoze akabihanirwa. Ku ntwaro ya CNDD-FDD uyu muco mwiza uranga abarundi, uyu muco ukubaha n'ukubahana, uyu muco wa kirazira usa n'uri uragenda akagirire. Igihugu gisa n'ikiriko kija buke buke mu mategeko y'ishamba n'inyamaswa. Birateye agahinda kubona n'ukumva ko imiyabaga, imisoresore y'imbonerakure z'umugambwe CNDD-FDD zirengera ku mutamakazi w'imyaka irenga 60 zikegagura zimwagiriza ibitaja ntibize. Karashize ingani politike ije hejuru y'ubuntu, karashize ingani igihugu kimere nk'ishamba aho akaruta kandi kakamira, aho igihugu n'abakirongoye basasira indava akabi. Nimba imbonerakure zigije mu gihugu nk'izidakomakomwa, ubwo ejo abo bazikingira ikibaba ntibazorengerwa zikabahindukirira. Mu Kirundi baravuga ngo urucira mukaso rugatwara nyoko. Iyo ntwaro ya Dede itikebutse, izo mbonerakure yigisha ubunyamaswa, izo mbonerakure yigisha kwica no gutoteza abandi. Ubwo butegetsi bushaka kuguma ku butegetsi bubanje konona urwaruka mu kurugira inyamaswa. Ejo ubwo butegetsi buzokwibuka kuyora bwasheshe, kuko ico gihugu iyo ntwaro ya CNDD-FDD iriko irasambagura ejo kizogwa mwisanganya kandi nta numwe azohungukira. Amakuru arabandanya, dutandukire igisata c'indero. Inyuma y'uguhanwa yibiye ibibazo, umunyeshure yashizwe mu bizigigwa guca bacungera ikibazo ca leta kizotangura kuri uwa kabiri. Uwo ni Ndayevugwa Constantin, yahoze ari umunyamabanga ajejwe inyigisho mu buyobozi bw'indero muri komine Gitega. Iyo ngingo ikaba yatangaje abatari bake muri komine Gitega. Idonido na Marie-Ange Irakoze. Abigisha bo mu ntara ya Gitega bariyamiriza ingingo yo gushira ku rutonde ko bazocungera ikibazo ca leta cyo mu mwaka w'icenda. Umwigisha yagirizwa kwiba ibibazo mu mwaka uheze
akabiha umunyeshure nk'uko amakuru duhabwa n'amasoko yacu aho Igitega abivuga. Ndayavugwa Constante ari nawe yagirizwa kwibira ikibazo umunyeshure w'umwigeme bivugwa ko bari bafitaniye ubucuti budasanzwe, agira wa 34 ku rutonde rw'abantu barenga 100 batowe ngo bazocungera ico kibazo ca leta muri komine Gitega. Nk'uko ayo makuru dukesha ijisho rya RPA Igitega abimenyesha, uyo mwigisha mu mwaka uheze yari umunyamabanga ajejwe inyigisho mu biro by'umuyobozi w'indero muri iyo komine. Igihe hakogwa ibibazo byo mu migwi, ico bita examen en réseau mu kinyamazuru, ubuyobozi bw'indero muri komine nibwo bwahitamwo ibibazo bitangwa. Ico gihe rero umwe mu banyeshure yafatanye itonga afise inyishu z'ikibazo yariko arakora, araheza avuga ko yabihawe na Ndayavugwa Constante. Uyo nawe icaha kimwagiriye yaciye hagarikwa amezi 3 adakora adahembwa, mu nyuma anatakaza n'ikibanza yakoramo. Ayo makuru nyene abandanya avuga ko Ndayavugwa Constante yahavuye ajanwa kwigisha ku ishure shingiro rya Kinyinya riri muri zone Mungwa komine Gitega. Muri kino gihe abigisha bahe Gitega bamenyesha ko uretse ko badatahura ingene umurezi nk'uyo yagiriwe n'icaha ahanishwa igihano gito nk'ico, ubu bavuga ko banaguye mu gahundwe babonye yasubiye kwizegwa ngo aje mu bacungera ikibazo ca leta kuri lycée communale Mungwa n'akahise kabi afise. Abo bigisha bavuga ko kugeza ubu babona ko ubudahangagwa afise abuhabwa n'umugambwe CNDD FDD abereye umunywanyi. Ivyo biruko mu gihe ingingo ya 95 y'igitabo kigenga amategeko ahanishwa umwigisha mu gace kayo ka kabiri havuga ko umwigisha afashwe yivye ikibazo ahanishwa kwirukanwa burundu mu kazi. Ivyo umushikiranganje w'indero ari nawe yamuhanye akaba yabirengeje ku ruho rw'amazi, ashima kwisunga itegeko rigenga abakozi bose rivuga ko umukozi afashwe yivye ahanishwa igihano c'amezi 3 adakora kandi atahembwa. Abo bigisha bagasaba umushikiranganje w'indero kureka gukoresha mpunzi mu bintu biraba kazoza k'abana b'igihugu, aho guhonyanga amategeko agafatanya buna iya mbere mu kuyahagararira no mu kuyubahiriza. Tukiraho nyene ku mugwa mukuru wa politique, abanyagihugu baba muri quartier Nyamugari ku mugwa mukuru w'intara ya Gitega baridogera ingingo ibuza kotsa inyama z'ingurube yafashwe n'uburongoye iyo quartier. Bamwe mu bakora akazi ku kotsa inyama bari batanguye kotsa ingurube inyuma yaho haburijwe kudandaza inyama z'ibindi bitungwa kubera indwara yabiteye. N'inkuru ya Eric Niyonzima. N'ahandi mu ntara zitari nke z'igihugu, ubuyobozi bw'intara ya Gitega bwarafashe ingingo yo kubuza ibagwa n'ifungurwa y'inyama z'inka, impene n'intama. Ni mu ntumbero yo gukingira abanyagihugu indwara yadutse muri ivyo bitungwa kandi ishobora kugira ingaruka mbi ku magara y'abihereje inyama y'ibitungwa vyafashwe n'inyonko ibangamiye inka mu karere katari gato k'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko. Ku mugwa mukuru w'intara ya Gitega rero abatunzwe n'umwuga wo kotsa inyama bace bimukira mu kotsa inyama z'ingurube. Nko makatiye nka yose yo mu gisagara ca Gitega vyarakunze, muri katiye Nyamugari yo siko vyagenze, ntibari kuriwe kokereza ingurube. Hariho abantu bari biyunganije, bamwe bavuga bati vrema tuze twiyangira akaboga akagurube, kubera muri katiye naho usanga chef de zone chef de katiye bose babizirima baciye bavyanga araka yuko abo bantu badashobora kubandanya baziyanga kubera bari muri katiye nzirima. Ku ruhande rwabo abanyagihugu babona ko aragahotero bariko baragirirwa. Abayangayanga baridoga bavuga yuko vrema bariko barabahohotera ngo kuko atategeko rihari ry'igihugu ribuza naho barabamizirima ribuza ko muri iyo katiye ziyangira. Hano kuvuga yuko bo bavuga bati twebwe niba tureke tuyange abamizirima bareke kuzirya, mugabo turabamizirima nabo bumvikana babirira natwe tunide nigero tubandanye tubaho. Majaliwa arongoye katiye Nyamugari yemerera uruganda rwa RPA kingingo ibuza kokereza ingurube mu gisagara hagati ihari kandi ko yafashwe n'abamukurira. Kubwiwe abari kuriwe kotsa ingurube n'abari ku nkengera z'igisagara kandi kiyo ngingo atakijanye n'ibijanye n'amadini. Ubu naho tuvaho mu ntara ya Gitega tuje mu ntara ya Kirundo, naho nyene havugwa imyidogo myinshi mu banyagihugu bo mu gisagara c'intara ya Kirundo biturutse kwitangwa ribi ry'isukari rikorwa n'abadandaza batandukanye. Abo banyagihugu bavuga ko iyo isukari ibonetse abo badandaza bagurisha nkeyi, iyindi nyinshi ikajanwa kugurishwa kuri magendo ku giciro c'umurengera. Reka tubibaze Dani Claire iratwumva. Abanyagihugu bidogera abadandaza
badandaza nabo mu makartie atandukanye agize komine n'intara ya Kirundo. Amakuru atangwa n'abo banyagihugu avuga ko isukari yahora itangwa rimwe mu kwezi mu buzi butandukanye aho mu Kirundo, ariko ubu aho igize ngo iraboneka igice gito arico kigurishwa ku banyagihugu, ikindi gice kinini c'iyo sukari kikabikwa n'abo badandaza mu ntumbero yo kuyigurisha kuri magendo nk'uko bivugwa n'uyu munyagihugu. Mbere yahuriza ikaza rimwe mu kwezi hanyuma igatangwa ku maserivisi, ariko mu nyuma byagiye bihinduka aho usanga nk'abadandaza bafata imifuko bakabona bayihanahana hagati yabo kugira ngo bayigurishe kuri magendo, ariko iyo yashitse mutomboye nkeya iratangwa ku 2,500 ikiro, ariko bahaye abantu bake bashavuga ngo biraheze. Iyo nyine ikigenda kigabanganwa imifuko mukabona bayikoreye abadandaza batandukanye, hanyuma bukeye usanga isukari iboneka kuri magendo ku mafaranga 5,000, hari n'igihe usanga yageze ku 6,000 ku kiro. Ku bijyanye n'ico kibazo c'ikena ry'isukari, abanyagihugu bavuga ko ubwanwa bwapfutse umunwa ngo kuko isukari ibonetse iherera mu bategetsi b'iyo ntara hamwe n'abadandaza bakomakomeye kubw'ingungu zabo, ariko abanyagihugu bato bato bakaronka intica ntikize. Karumiwe ikintu cy'isukari ntacyo bivuga jewe, kandi isanzwe ari nkeyi, aho usanga baca bavuga yuko ngo amakomine nayo bayaha, ugasanga isukari ihereye mu bantu b'abategetsi n'abadandaza bakomakomeye, ariko mu kanya gatoya ukaca tuyibona kuri magendo ikiro kiri ku mafaranga 5,000, mu gihe ikindi gihe aba bayirose ata muntu barenze ibiro 2 ku mafaranga 2,500 ku kiro, utomboye ukabamo uyironka ku mafaranga 5,000 baguhaye ibiro 2. Muri kino gihe abanyagihugu basaba abajejwe intwaro kwikubita agashi bagatunganya neza itangwa ry'isukari muri iyo ntara kugira abanyagihugu bose bayironswe mu muco atamwana n'ikinono. Twagerageje kurondera Habimana Viateur, musitanteri wa komine Kirundo, kugira atanga umuco kuri iyo myidogo y'abanyagihugu arongoye, ariko telefone yiwe ngendanwa yahamagara hakabura uwitaba. Imbere y'ugusozera dutandukire amakuru yerekeye impunzi. Abarundi bahungira mu gihugu c'u Buganda batera biyongera, abarenga 200 bashasha bashikiye mu ikambi ya Nakivale bari mu buzima buteye agahinda, uretse ko batagira ico bahereza umunwa n'imvura ibanyagirira aho begeranirijwe kubera kubura aho bakika umusaya. Abo barundi bavuga ko ibikorwa vy'imbonerakure ari byo bituma bahunga. Ni inkuru ya Eloge Divin Remesha. Mu kibanza izo mpunzi zegeranirijwemwo zivuga ko zishika 300 nk'uko amakuru duhabwa n'isoko ryacu mu ikambi ya Nakivale avyemeza, aho izo mpunzi z'abarundi ziri zihamaze hafi ukwezi, ariko gushika ubu zikaba zitarakirwa n'ishirahamwe rijeje gukingira impunzi HCR. Handa hamaze indwi 3 turara hanze tuyerera n'abana, turi abantu benshi cyane, twese hamwe uko tungana ngaha turi nk'abantu 300. Tumaze iminsi turara hanze, twabaye kuri Gatolika baratwirukana, ariko mbere tugishika twabanje kuba ahantu hafi y'ibiro bya HCR, igipolisi kiraza kiratwirukako kiradukubita, turirukanka turabura iyo tuja niyo tuva. Ubu nta nahantu namwe mbese ubu iri joro twaraye kuri Gatolika, ubu naho kuri Gatolika batwirukanye, ubu turiko turayerera, ubu twabuze iyo tuva niyo tuja. Izo mpunzi aho ziri rero zikaba zihanzwe n'ibibazo vy'inzara, kandi muri zo harimwo abana n'abandi basanzwe bagwaye. Abantu ubona baryamye, harimo abantu benshi bafise inzara, abana bose abana bararyamye n'imirambikango, harimo n'abandi bantu bagwaye babuze ukuntu bivuza, harimo n'abafise ibiguma, inkomere. Twebwe n'ubu mwanya n'umwanya batubwiye yuko ngo nta minota mikeya ngaha tuhasigaje, ngo ko ngaha turi ngo si mu nkambi. Izo mpunzi zisaba leta ya Uganda n'ishirahamwe HCR ko bozakira zigahabwa ubuhungiro, gutyo zikaronka aho zikika umusaya n'ico zifungura. Urakoze Roge Divin Remesha. Nari nabibabwiye mu ntango zano makuru, mu gihe hasigaye amasaha make ngo ikibazo ca leta ku bana bo mu mwaka w'icenda gikogwe, umwizero utera ugabanuka ku bavyeyi bo mu ikambi ya Nduta mu gihugu ca Tanzania. Gushika ubu nta kimenyetso na kimwe kibereka ko hari ikibazo kivuye i Burundi kizokogwa kuri uwa kabiri nk'uko bari bavyemerewe. Umviriza umwe mu bavyeyi bo muri iyo kambi avuga ariko ko bakirindiriye kugeza ku munota wa nyuma. Nk'abavyeyi b'impunzi
turereye ngaha muri kambi ya Nduta twari twiteze yuko ikibazo cyo mu mwaka w'icenda gishobora kuva mu gihugu cy'u Burundi. Urabona ko hari haheze imyaka ibiri ico kibazo kidakorwa, turindiriye yuko bohavana twe abana bakakora ico kibazo. None rero mu gihe giheze niho bari batubwiye abana bitegure kugira ngo abana bazokore ico kibazo. Hama n'imyiteguro barayikoze, twari twiteze yuko ico kibazo kizohava gishika kugira ngo abana baze bagikore. Ngaho gushika n'ubu twabonye mengo uwo mwiteguro ntiwigeze ubaho, kuko uyu munsi n'umunsi wa mbere twari twiteze yuko ico kibazo zorara gishitse kugira ngo abana bahave baje gukora. None rero abana ntibahave ngo bararikwe, ntibahave ngo babyigwe kugira ngo bitegure. Cyo bituma rero twiteze yuko ngira ngo nimba bitararengerana, sinzi turindiriye amasaha y'ejo turabe yuko ico kibazo kizoshika. Hama ico kibazo gishitse, hama abana bagikore. Kikaramuka kidafise naho urabona yuko bizoba ari nk'ibintu nyene byo kumviriza abantu. N'abigisha bo muri iyo kambi ya Nduta baganiriye n'uruganda rwa RPA bafise impungenge nk'izo z'abavyeyi. Nindo ngaha dusozereye amakuru twari twabateguriye kuri uno munsi. Mwakoze kudutega yompi, kuri mikro mwari kumwe na Ines Gakiza. Ibihe byiza ahiwanyu.